barabitahuye barabona nabo nyene ko ari ngombwa yuko ibiciro biduga. Mu gihe ujejwe ubutunzi mu isoko Bujumbura City Market Kamikazi Karine yavuze ko mu kuduza ibiciro vy'ibibanza bavyumvikanye n'abadandaza, bamwe muri abo badandaza bavuga ko batigeze babibwirwa. Bamwe muri bo ngo bagiye babona bazanirwa amasezerano basinya kuri uwa kabiri. Nta nama yahabaye kuko turafise iradiyo mu isoko, iyo habaye communique baravuga mu iradiyo ko haba inama, gusa ngo yarahamagaye ngo abantu bake njye ku bibanza byo hepfo naho nyene ngo arababwira yuko bivanye n'ingingo leta yabadugirije nabo ngo bagomba baduze ibibanza. Abo badandaza bamenyesha ko batazi ingene bazoshobora kuronka amafaranga bariho ibibanza bacururizamwo. Abantu bose bariko baraganya baravuga gutya yuko badashobora kuronka ayo mahera yo kuriha. Abadandaza bamwe bamwe bo ku isoko Bujumbura City Market bita kwa Siyoni basaba bene iryo soko kubagirisha inama kugira ngo barabe ko ayo mafaranga yo kuriha ikibanza yogabanuka, hamwe usanga arenga ibihumbi 700 ku kwezi.